Ndasubiye kubaramutsa bene data aho muri hose, amahoro ya Yesu Kristo abane n'umwe wese. Ndongeye gushimira data wa twese ahoraho kubw'ubuntu bukomeye asubiye kuma kugira ngo tuganire namwe kwijambo ry'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Muri kumwe rero na Françoise habonayo. Reka dusenge hanyuma tubandanye kuganira kwijambo ry'Imana. Haleluya, mukunzi wacu Yesu, ndagushimiye cyane, ndaguhaye icubahiro, uri umwami, uraganje kandi uzokwamuganje, Mana yera, ntawe uhwanye nawe, ntawe uriho kandi ntawe uzoza. Mwami Yesu, habwa icubahiro kubw'uyu mwanya umpaye, none ndi imbere yawe ndasabye ngo umfashe ico washize ku mutima wanje. Mwami Yesu, ndagisangiye na bene data kandi kibagirira ikimazi. Urakoze, ico nanse ni Satani mubi, mu izina rya Yesu agomba kwivanga mu vyawe. Mu nzira yose acamwo ndahakitsa amaraso yawe Kristo. Ukuboko kwawe kwiza kundongore kandi muhemu wawe ashigikire abo bose bankurikiranye, babona ubwiza bwawe, babona gutabarwa kwawe, bumve ico baganiriza. Urakoze kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Nizere rero ko mukomeye. Muri kano kanya Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo tuganire kuvyerekeye ivy'uru rugendo turimwo rwo kuja mu ijuru. Ivy'uru rugendo turimwo rwo kuja mu ijuru turugejeje hehe? Igihe kigeze he? Hari abantu babiri nakunze muri Bibiliya. Abo bantu babiri nakunze, umwe n'umuraririzi, ujya ararira umuntu aryamye we wakaba amaso, uwo umuraririzi. Uwundi muntu nakunze ni uriya muntu batuma batitwara iki kintu akagitwara. Umuraririzi ndi buvuge rero ni n'umuplanto. Umuplanto wa wundi batumana makete akayatwara. Abo bantu babiri ndaza kubavuga ko gatoya. Umuraririzi wewe aba maso igihe abandi basinziriye, aba maso igihe abandi basinziriye. Uyo naho byomera bite, itiro rikamwica kubera yuko abahagarikiye abantu benshi, wewe ntasinzira, ico bikoze aba maso. Hanyuma umuplanto nawe sinzi ingene no bivuga mu Kirundi. Umuplanto ujya muntu urabona hariya, murabona hajya mu buzi, kera bari bafise ukuntu bakominikana n'abantu. Umuntu akaba yova, tuvuge nko ngaha bakamuhira ikete bati jana ushire mu directeur wa hanaka. Ubukumbure ntibigikorwa cyane kuko amajambere yaraje, barafise uburyo bundi bahana amakuru. Ariko ndiko ndavuga umuplanto atwara amakuru ahawe. Canke nahiri ijambo ry'umuplanto reka ndarireke mvuge umuprofete canke umuvugishwa n'Imana, ahabwa amakuru n'Imana akabwirwa ngo twara hariya. Reka uyu muplanto ndamureke. Ariko nashaka kuvuga umuntu ahabwa amakuru bitamuvuyeko, atanico abiziko, mugabo akazi kiba ari kuvana ngaha agashira uriya akongera agahabwa amakuru y'uyo akamushira. Abo bantu rero mu buzima bwanje ndabakunda, n'abantu mpicubahiro cane kubera yuko bafise akazi kandi ako kazi n'akazi gakomeye. Naho n'abandi bafise akazi gakomeye, mugabo uyu munsi turagomba kuganira kuri abo bantu babiri. Umuraririzi bene data
umuraririzi ico baba bamusaba ni ukuba maso igihe abandi basinziriye. Vyoba bibabaje hamwe umuraririzi nawe yoja kuryama mu gihe abandi baryamye, kubera ntiyo bakoze akazi kiwe neza. Ariko umuraririzi asabwa kuba maso cane cane igihe abandi basinziriye, kandi akazi kiwe kaca kagaruka hahandi ni ukubabwira bati ngaho umwansi arateye, ngaho umwansi arateye, ngaho hariho ibibaye, vyuka eheraba bimeze gutya, akabivuga. Uyo acaza guhura na wa wundi navuga wa kabiri ajejwe gutwara amakuru ahawe n'umwami Imana. Haraho bahurira barasangiye ikintu, kuko uyu munyezamu hamwe yobona ikintu ntavuge, ntaburira abo bantu ati ngaho abansi bo banyikiza bakabica bose. N'uyu nyene abwirwa n'Imana ati bwira bariya abantu uku nuku, hamwe atobabwira nawe nyene abo nabo bomererwa nabi kandi kubera atababariye. Ariko rero muri aba bose uko ari babiri, ico binsaba jewe niki canke ico bigusaba wewe niki? Ni ijambo yita kumvira. Kuko uyu muraririzi navuga ati ngaho ni muvyuke mwese heraba birabaye, hakagira abavuga ngo ngo nibyo yamamwo, ngo ngo ni bya bindi, ngo ntiyemere, abansi bazomwubira. Co kimwe n'uyu nyene aba yatumwe n'Imana ati genda ubabwire uku nuku, batamwumviye ngo bumvire ubwo butumwa atwaye, nabo nyene bazomererwa nabi kubera yuko batumviye ico imburi yababariye. Nshuti nkunda turi kumwe kuri iyi shene habunayo, aba bantu ico ndabazaniye imbere yawe ni giki, canke ico banyigishije jewe ni giki? Ni ikingira nkubarire. Iyi nzira turimo yo kuja mwijuru ni urugendo rurerure, twararutanguye kandi turugejeje ku musozo. Wewe nanje tukiri bazima tugihumeka, turacari mu rugendo. Ariko abatwitangiye bobo ubwo rugendo ntirubaraba, ubwo rugendo bwo mwisi bararurangije. Ariko rero abo biraba ni jewe nawe tukiri bazima tugihumeka tukiriho. Rero urugendo kurugendamwo twebwe tuzorabigwa nitwamara kugera hariya tugeze imbere y'umwami Imana. Niho bazoraba bati uru rugendo mwarugenzemwo neza canke naho mwarugenzemwo nabi. Igikuru sugushika wapi? Igikuru sugushika, ahubwo igikuru nugushika wagenjeje nkuko bikwiriye. Abatlete canke abantu bagira ya mikino yo kwiruka, reka tubifashishe gatoya. Bibiliya avuga ngo tuzohabwa impera, ngo turushanije nkuko vyagenywe, nkuko vyashinzwe, nkuko vyari bikwiriye. Hari umuntu ashobora kwiruka akiruka akaba wa mbere, ariko yaciye muri kuruwari itariyo. Uyo naho azoba uwa mbere ntibazomuharurira ko yabaye wa mbere, kubera yuko yagenje ukutariko. Natwebwe uru rugendo turimo rero bidusaba kurugendamwo neza, si ugupfa kurugendamwo gusa ariko no kurugendamwo neza. Yesu nashimwe. Kandi
uru rugendo tuzorurangiza, nta numwe atazorurangiza, nta numwe azogume hano ku isi, wapi, twese isi tuzoyivamwo, hari uyu munsi arejo ari hirya y'ejo, nk'uko n'abandi bayivuyemwo, natwe igihe cacu kizoshika. Ariko kubera yuko kuva muri iyi si si cyo kibazo, ahubwo ni twayivuyemwo gute, twayigenzemwe ngo iki, ico nico kibazo. Uyu munsi rero kugira ngo urwo rugendo turugendemwo neza, turakeneye ba bantu babiri. Turakeneye wa muraririzi atubwira ati igihe kigeze aha, atubwira ati ibihe bimeze uku, atubwira ati heraba bimeze uku. Kandi turakeneye na wa muvugishwa w'Imana, Imana imubwira ati babwire uti heraba iki niki kimeze uku nuku nuku, kugira ngo urugendo turugendemwo neza. Igikuru turujanemwo n'Imana. Haleluya. Turujanyemwo n'Imana bene data, dusobanukirwa neza uko dukwiye kurugendamwo. Abantu b'Imana mugaruke twiyagire. Jambo ry'Imana riratubwira ngo aha mw'isi si wacu, akatubwira ngo tweho ngo iwacu ni mwijuru, ngo niho twiteze ko umukiza wacu azova. Haleluya. Iwacu si hano, iwacu ni mwijuru. None abazokwakirwa hariya bameze bate? Yesu nashimwe. Abazokwakirwa hariya ni bameze bate? Bino bihe tuba mu bihe bigoye, ibihe ubukristo butakimenyekana ko ari ubukristo, ibihe umenga Imana ntikiri strict nk'uko ari ibiri kera. Womenga Imana yo muri iki gihe ni Imana ya reseyare, ni Imana y'umuntu yigenderamwo uko ashaka. Womenga Imana y'uyu munsi si Imana igikaze nk'iya kera. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo Uhoraho ko yari arejo, ngo n'uyu munsi niko ari. Haleluya. Ngo kandi niko azokwama, uyu mwami ntazohinduka, niko azokwama ibihe bitazoshira. Rero niba tugomba kugenda muri urugendo tukarugendamwo amahoro, tugende twumviriza imburi iri mu ijambo ry'Imana. Tugende twumviriza mpwemu yera, icavugana n'umutima wawe, icavugana n'umutima wanje, icavugana n'ishengero ry'Imana. Ivyo bintu nitwabigendamwo neza, tukagenda tutagenda nk'imbura bwenge, ariko tukagenda dusuzuma turaba intambuko ku ntambuko, vy'ukuri tuzoshika, kandi tuzoshika amahoro. Imana ishimwe. Nasomye amajambo y'Imana ambwira ku rugendo rw'Abisirayeli. Urugendo rw'Abisirayeli, Abisirayeli bwari ubwoko bw'Imana, bagendanye n'Imana, kandi Imana yabiyeretse mu nzira nyinshi cane. Hanyuma bo barishima, baranezerwa ko Imana iri mu ruhande rwabo. Ariko hagera igihe ivyo byo kwibaza ngo Imana iri mu ruhande rwabo babivamwo, ivyo vyiyumviro bibavamwo kabisa. Ahubwo baca bafata imico y'amahanga babana. Abari muri Egiputa bafashe imana zo muri Egiputa, kuko nizo babona ababanyi babo basenga. Baca bibagira Imana bagendana, baca batangura gusenga za mana zo muri Egiputa. Ndashimira Yesu urukundo rwiwe rutangaje, ntiyaretse kwibuka ko ari ubwoko bwayo, yaravyibutse. Nico catuma abazanira abavugishwa bakababwira. Hanyuma igihe kigeze, Imana igira neza bakura muri Egiputa.
ariko nasomye ijambo ryantangaje. Ezekiyeli yarabwiwe ngo nase kubahanira muri Egiputa, ngo kubera yuko nase ku izina ryanje ryotukwa, ariko yavuze ati sinzobareka ntabahanye, kubera yuko mwaranshavuje mungirira nabi. Muri Egiputa mwahasengeye imana z'inyamahanga. Ezekiyeli arabwirwa ngo babwire uti kubw'izina ryanje nase ku izina ryanje ritukwa, ariko mwebwe nzobahana. Ngo bageze mu bugaragwa, bariko baragenda muri rwa rugendo bagenda baje Kanani, bageze mu bugaragwa Imana yabakubitiyeho irabahana, abenshi bapfiriye mu bugaragwa. Nshuti zanje, bene data, Yesu tuvuga ni Yesu akomeye. Ntubone ngo uyu munsi ngo ntiguhana wibereye muri ibyo wibereyemwo, mugana agomera kubare ku Imana ntirekera icaha, ntikireka itagihanye, nuko nyene biri. Nubona Imana ikurekeranye ivyaha vyawe ukabigendamwo uko ushaka, ukubesha, ukwiba, gutukana, gusambana, ukuborerwa, gukora bya bindi byose, ubwibone, inzigo, ishari, ukabigendamwo ukavyiberamwo, kandi ukongera ugakora igikorwa c'Imana nk'aho umenga nuko nyene, Imana ikakureka. Ntunezerwe nuko yakuretse. Nshuti yanje, nubona yakuretse ahubwo ugira agahinda uvuga uti Imana ndahumiwe, warantaye. Kubera yuko Imana ntirekana, wapi ugendera muri ibyo bintu Imana ntikureka. Ubonye ikuretse naho n'ubundi uzoba utari uwiwe. Rero ntidusiye bwose ngo Imana ntimbona, ngo Imana ntibireka. Imana ntibireka, kiretse umunsi uzihana ukabivamwo uti Imana naracumuye, ngirira imbabazi kuri iki caha, iki niki, ukabidonda kandi ukabivamwo. Atari kubivuga gusa nk'aho umenga urirega. Mbese wirega ibiki ko data abizi? Rega umuntu yirega imbere y'umuntu atazi icyo yakoze, ariko data arabizi ivyo nkora, ivyo ukora, data arabizi. Rero ntibisaba ko wirega, ahubwo bisaba kubireka. Imana ishimwe. Abisirayeli Imana yarabahanye, ariko yabahanye kubw'urukundo rwayo. Yabahanye kubw'urukundo rwayo, kandi imbabazi zayo ngo ntizihera. Abisirayeli hari i Yerusalemu bakoreyeyo ibyaha vy'umurengera, kandi Imana navyo iravyitegereza, biraba ati none aba bantu ndabagire gute? Yerusalemu bakoreye ibyaha bikomeye cyane. Ezekiyeli yarabibonye ngo umwami Imana ngo yamujanye ngo ari muri mpwemu, ngo aramuterura amushikana ku rusengero. Ngo aca amwereka ikigirwamana ngo bari bateretseho imbere y'urusengero. Ati wabonye Ezekiyeli wabonye? Aramubwira ati si ibyo gusa Ezekiyeli, ende nugende ngwino ndakwereke n'ibindi biteye ubwoba abantu bakora. Ngo aca aramutwara, ngo amubwira ngo tobora urukuta, ngo aratobora akadirisha gatoya, ngo ati cisha mwijisho urabe. Ngo Ezekiyeli ngo acisha mwijisho araraba, ngo asanga ngo ku rukuta ngo baracafyeko, ngo bacafye izuba, abandi bacafye igikere, abandi bacafye inka, abandi bacafye amazi, amabuye, inzoka, ngo bacafye ku mpande zine. Ngo umwe wese imbere y'igishushanyo c'Imana yiwe asenga. Bene data, ngo aho hari indani mu rusengero Yerusalemu, abantu bagasengera y'izuba, bagasengera y'inzoka, amabuye, ibimana byose iyo biva bikagera, kandi bari mu ngoro y'Imana.
Ezekiyeli yarabibonye aratangara arumirwa. Kandi nawe nyene iyo umwami atari kubimwereka ntiyari kubimenya. Ariko nagira ndababwire ngo hariho abantu basenga Imana y'ukuri. Yerusalemu bose ntibasenga ibigirwamana. Oya, hariho abantu bari bafise Imana y'ukuri mu mitima yabo. Ariko abenshi bari cane abakuru babo bari barataye Imana by'ukuri. Imana irabiraba ati mwabantu mwe ibi bintu mugira ni biki? Noneho Ezekiyeli Imana iramujana ati reka nkwereke n'ibindi. Ivyo ubonye ni bito. Amujana ahantu hari abagore. Ngo asanga abo bagore nabo bariko barasenga ikigwamana citwa Tamuzi. Ngo baragisenga. Oh, Ezekiyeli arababara cane. Ati ngwino ndakwereke n'ibindi Ezekiyeli. Ngo aca mujana ahandi hantu. Ngo abona abagabo. Ngo bapfukamye. Ngo bariko barasenga. Ngo bereke y'izuba riri. Nshuti nkunda. Upfa kubona abantu bapfukamye bashize amavi hasi. Ukibaza ngo bariko barasenga Imana. Ariko data arabizi. Ngo bariko barasenga Imana y'izuba, nico gituma bari bose bapfukamye bereke y'iryo zuba ryari. Ezekiyeli arabwirwa ati aba bantu babwire muti Imana ntizihanganira ibi bintu byose muriko murakora. Imana ntizovyihanganira. Mwene data umve nkubwire. Yerusalemu yari ingoro y'Imana, kandi abantu bose bari bazi ko ari ingoro yitiririrwa Imana isumba byose. N'abantu bahora bavuga ngo turaduze Yerusalemu tugiye gusenga. Ariko hageze igihe ibyo gusenga Imana rurema babivamwo. Yanzu basigaye bayikoresha mu gukora ibindi nyene. Data dutabare. Data wo mwijuru adutabare bene data. Nibitosheje gusa kumva ngo hariya ngo jewe ngo hariya ngo niyo nsengera ngo jewe ngo jewe ngo bimeze kunuku ko bimeze kose ni wowe ubizi kandi data ni wabizi. Imana idufashe cyane. Data ni wabizi kuko data asobanukiwe imitima yacu, asobanukiwe umutima wawe. Ujya mwete ugiye mu rusengero. Yesu arazi ko ari umwete wo kurondera Imana, canke naho arazi yuko ari umwete wo kugira ngo naka bakubone, bakwemere kuri umuntu w'imbere, kandi nawe uri umunyabyaha ruhebwa. Ariko data arabizi, asoma mu mitima. Ujya mwete ugenda ufukama, data arabizi. Imana dutabare. Ariko nagoma mvuge ngo iki, ndashima Yesu. Urusengero rw'Yerusalemu rwarakomvomvowe. Imana ariko n'umunyembabazi n'umunyakigongwe. Yaravuze ibwira Ezekiyeli, iramwereka ati Ezekiyeli ngwino ndakwereke. Hagira hazi igikorwa gikomeye cyane kuri urusengero rw'Yerusalemu. Ariko ibintu bihakorekeka, hariho abantu bariko baririra igikorwa canje, baririra abantu, baririra ibi bintu babone bizira bikoreka ahantu. Atabo rero sinshobora kubahanana n'abantu n'inkozi z'ibibi. Haleluya. Yo mwami Yesu, aho niho umwami Imana atameze nkawe, ntamere nkanje, kuko ntazi guhanana n'abatacumuye. Wapi? Yavuze ati, yatumye umuntu ati genda ushira ikimenyetso ku bantu barizwa n'ibikorerwa aha hantu. Umumarayika aragenda ngo bashira ku ikimenyetso, ashira ku ikimenyetso. Ahejeje acazana agatikizo gakomeye cyane. Abantu benshi barapfa, benshi cyane barapfa. Abatapfuye barahunga bajanwa ari Nyagano, i Babuloni, baragenda bajiyo. Ariko Imana ntiyabatwaye bose. Wapi? Yari isigarije amasigarira. Hariho bamwe. N'uyu munsi niko bimeze.
n'izi saha niko biri. Abantu bakunda Yesu barizwa n'ibikorekeka mu ishengero ry'Imana n'uyu munsi baracahari. Haleluya. Imana ishimwe ntishobora guhanana abacumuye n'abatacumuye. Ariko nagomba nkubwire mwene data, wowe wibaza ngo Imana ntikubona, reka ndakubarire, irakubona kandi irabizi byose. Isobanukiwe imitima yacu, isobanukiwe umutima wawe, isobanukiwe umutima wanje. Haleluya. Nta nico mbere twovuga, kuko urumva yoyo isumba byose iri mwijuru. Ibanza kuraba mbega abantu barizwa n'ibiriko birabera hajya ahantu ni bande, ninde nande. Kumbure navuze ntaza nasoma mu ijambo ry'Imana, ariko abanza ayo majambo muraza hatumbereye. Kuri bamwe batabizi naho reka turabe muri Ezekiyeli igice ca 9. Haleluya. Urakoze mwami Yesu. Ezekiyeli igice ca 9, hariya ku murongo wa 4 n'uwa 6 haravuga ngo, nuko Uhoraho aramubwira ati, genda unyuragire hagati mu gisagara muri Yerusalemu, ushire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira byose bikorerwa hagati muri ico bikabariza. Urahiriwe mwene data ugirira ishaka umurimo w'Imana. Urahiriwe mwene data urizwa n'ibiriko birabera aho hantu, bikakuriza ukarara imbere y'Imana usengera ishengero ry'Imana, usengera ubwoko bw'Imana, usenga. Iyo ubonye ibintu bitari byo ukaririra Imana, ntuje mu makwiza inkuru no gukwiza insaku no kugirana, ariko ugatakira Imana ngo uyo muntu Imana ishimwe, data arabazi. Haleluya. Data arabazi. Igihe umumarayika yaza gutikiza, igihe abantu baza gutera iki gisagara, ndababwira bose ntibapfuye, ngo Imana yari isigarije, bose ntibapfuye, kubera yuko babanza gushirwa kw'ikimenyetso. Abari kw'ikimenyetso ntaco babaye. Reka nkubarire ngo n'uyu munsi niko bimeze. Abari kw'ikimenyetso, haleluya, abari kw'ikimenyetso ntaco bazoba. Imana ihabwa icubahiro. Ariko umuntu wese yihakanye Imana agakora ibizira mu nyonga y'Imana, uko biri kose igihano c'Imana kirahari. Data dutabare. Turabe hariya ku murongo Ezekiyeli 12 ku murongo wa 16. Turabe ho havuga ngo iki. Ku murongo wa 16 haravuga ngo ariko nzosiga bake muri bo, ndabakiza inkota, inzara n'ikiza, kugira ngo baze bavuge ibizira bakoze byose mu mahanga aho bazoba bararoye, kandi bazomenya yuko jewe ndi Uhoraho. Erega n'abari barambukanye baragiye, Imana yarabatabaye. Turabonye yuko hariho abari barambukanye baragenda, Imana irabatabarirayo. Ariko abari baracumuye naho byagenze gute baragiye kandi barapfiriyeyo. Ni benshi bapfiriyeyo. Rero nshuti z'umusaraba, iyi Mana tuvuga uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri, kandi ngo niko izokwama ibihe bitazoshira. Ni Imana yo kwizigirwa, ni Imana y'ububasha, ni Imana isumba byose. Imana ntinaniwe kumenya ni bande bariko baracumuza abantu, ni bande bariko barakwegera mu byago abantu, ni bande, amazina yabo ni bande. Ezekiyeli Imana yamugiriye neza, iramwereka ati ngo hano nkwereke abantu bafise imigambi mibi,
aribo bariko barononesha ubwoko bw'Imana. Hariya ku murongo wa 10 Ezekiyeli 11 hariya Ezekiyeli 11 turabe ngo maze mpwemu yongera kunterura anjana ku irembo ryo mu buseruko ryo ku ngoro y'Uhoraho rirabana no mu buseruko, mbona abantu 25 bari ku rugi rw'irembo, ngo kandi hagati muri bo mbona Yazaniya mwene Azuri na Peratiya mwene Benaya, abaganwa b'iryo hanga. Ngo maze arambarira ati mwana w'umuntu, abo ni babantu bigira imigambi y'ibyo kugabitanya, ngo bakagira abo muri iki gisagara inama z'ibibi, ngo bakagira inama z'ibibi. Erega bene data, buriya abantu bose si babi nkuko tubibaza, kandi bariya bose bakora biriya bintu ubona yuko bitanezera Imana, bose si uko aribo bavyibariye. Hariho abantu usanga bari imbere y'abandi bakabagira inama z'ibibi. Ezekiyeli yaramweretse abantu bajanye mu bibi ubwoko bw'Imana, kandi bamwe muri aba bari abantu bakuru. Hazaniya yari umuntu mukuru, n'abandi bari abantu bakuru. Rero Imana yarabahanye, irabahana, irabahana. Hari n'uyundi mwami yatwawe nk'inyagano, ico bakoze bamutoboye amaso. Bene data, nshuti z'umusaraba, Imana yo mwijuru, Imana y'ububasha, Imana ikomeye, ni Imana izi guhana. Ariko sinifuza ko ari umuntu yohanwa n'Uhoraho, ariko ngomba ko umuntu yokwihana Imana ikamugirira imbabazi. Ariko naho biruko bene data, nta kintu na kimwe rurema nta kintu na kimwe atazi, kandi nta n'uwo mubesha, ndetse nta n'uwo muteranya n'uwundi, kuko abona byose atanumwe abibajije. Ngwino dusubire kuhoraho bene da, ngwino dusubire kuhoraho. Umuntu wese yihana ibyaha yakoze imbere y'Imana, yihana ibyaha yakoze imbere y'Imana. Birababaje uyu munsi abantu b'Imana, sindabizi ko bibona. Abantu b'Imana barataye umurongo kandi bitirirwa Imana, ariko ibyaha bikorerwa muri bo. Ibyaha Imana itubabarire, Imana idutabare. Ni koko tuba mu gihe kigoye, tuba mu isi igoye, tubayeho mu bihe bigoye, ariko umuntu w'Imana akwiye kuba umuntu w'Imana. Imana ntishaka abantu bishushanya. Imana ntigomba abantu bagenda uko bishakira. Imana ishaka abantu bahagarara nk'abahizi, bakayivugira nk'Imana, kuko abo niyo bagiye mu ngorane ibana nabo. Ariko nuhindira agashitsi imbere y'abadayimoni, nawe bizaba bikugoye. Uhoraho Imana dutabare. Uko twamenye Yesu aba ariko tugendera muri we. Haleluya. Tugaruke kuri wa muraririzi canke wa murinzi, acungera kurabaho igihe kigeze. N'igihe tugeze ku mugoroba, baravuze ati mbega ubona igihe kigeze, hati bugira buce. Haleluya. Kubagororotsi bugira buce, ariko bugira bwire kuri babandi bijajara bakibaza ngo Imana ntibibona. Navuze ngo Imana isobanukiwe intego yo mu mutima. Ivyo umuntu akora, Imana isobanukiwe intego. Mbega iyo ntego ufise ni intego y'inyungu zawe, ni intego y'urukundo ukunda Kristo, ni intego nyabaki. Yesu arabisuzuma akabimenya. Murinzi we tubarire, muteramye we tubwire, wabonye iki? Hari iki? Ewe muteramye, shishikara uterame maze tubarire. Ewe wa muteramye we aho uri hose, subira wambara inkomezi, subira wambara inkomezi, uterame cane.
utubwire mbega ubona hari iki bimeze bite. Nawe wa muvugishwa w'Imana we, mbega data avuga iki? Data yahishuye iki? Data yerekanye iki? Imana ishimwe. Umuntu wese aje kwizamu yiwe, hanyuma uwigisha yigishe, usenga asenge, umuntu wese kwizamu yiwe akore nk'uko umwami amubwiye, kandi data azoduhemba. Imana ishimwe. Imana ihabwa icubahiro. Imana ishigwe hejuru kuko turi mu rugendo, kandi urwo rugendo turi mu kururangiza. Ariko nk'uko navuze, tururangiza amahoro kandi turugendemwo neza. Si ugupfa kugenda, kuko tupfuye kugenda uzohava ushika usange bakubwiye bati wapi, waciye mu nzira itariyo, ntiwaciye mu kugororoka, ntiwaciye mu nzira yo kwezwa, ntiwaciye mu nzira yo kwihana, ntiwaciye mu nzira yo guharira. Ntibikunda, waciye mu nzira itariyo. Yesu adufashe kandi atugirire imbabazi. Durushirizaho gusenga, gusengera umugeni wa Kristo aho ari hose, kandi tube maso kandi tugabe. Tugabe cane kandi tugabe. Uhoraho Imana abaha umugisha mwese. Amen. Urakoze mwami Yesu. Urakoze data wera usumba byose. Urakoze ko ari wowe utubereye ku rugamba. Mana nyakubahwa, Mana ugororoka, duciye bugufi imbere yawe. Reka mpwemu yera tubwira aho igihe kigeze. Mana data, reka utubwire ibyo tugomba ko n'ibyo tubona ko. Turi imbere yawe udushoboze, utugirire neza, utugenze uko wogomba. Cane cane Yesu, duha umutima wo kwimenya, wo kwiraba no kwimenya, no guca bugufi no gusaba imbabazi. Twebwe abanyabyaha nyakubahwa Imana, tubabarire, tugirire ikigongwe. Abisirayeli bakomantaje imitima boherereza batanga ibimazi kubigirwamana, bibagira Imana rurema. N'uyu munsi Yesu birashoboka muri twebwe tukatwo dutanga ibimazi by'ibigirwamana, tutabitangira wewe. Tubabarire Yesu, tubabarire uko twaba tugenze uko bitabereye, ariko mpwemu yera uduhishurire kubona bikwiye kugenda. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero ya telefone ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Uhoraho Imana aduhana umugisha namwe. Amen.